Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Amahoro ya Kristo Yesu aruta uko bimenywa n'abantu bose ashibamira imitima yanyu. Ndabifurije kumererwa neza mu mwami. Ndabifurije ijambo ryanditse mu gitabo cyo Yohana yanditse mu cyete cya Yohana cya gatatu yaravuze ngo mukundwa ndagusengera ngo mererwe neza muri byose ugira amagara meza. Ndabifurije kumererwa neza muri byose. Uyu ni uwundi munsi mwiza Imana yaduhaye, umunsi wo kunezerwa no guhimbagwa. Dawudi yaravuze ngo uyu ni umunsi uhoraho yandemeye umunezero no guhimbagwa. Aravuga irindi jambo ngo uhoraho we ngo duhe kugubwa neza. Uyu munsi ndakwifurije ngo umwami Yesu aguhe kugubwa neza. Hari ijambo rimaze iminsi myinshi riri ku mutima wanjye rivuga ngo uzosubira kukubaka nawe uzoba wubakitse. Haleluya. Uyu munsi ndavuga hejuru yo kubakika ku neza dukora. Hari igihe dukora ineza, ya neza ikazosigara yubaka abana bacu utakihari. Ya neza ikazosigara ivuga wewe utakihari. Umva ndababwira inkuru nziza. Hari ibintu bitijana. Ineza ukora hari umunsi uzoyisarura. Inabi nayo ukora hari umunsi nayo uzoyimbura. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo igice cya 13:16 kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire. Kugira neza no kugira ubuntu, ivyo bintu bibiri ntukavyibagire mu buzima bwawe, kuko ibimazi bimeze bityo arivyo bihimbara Imana. Ibimazi bimeze bityo nivyo bihimbara Imana. Ibihe? Kugira neza no kugira ubuntu. Hari umunsi umwe ineza ukora wakoze, hari umunsi abana bawe bazoyimbura. Uyu munsi ngiye kubabwira amakuru y'umuhungu witwa Mefubesheti. Mefubesheti yari atuye ahantu hitwa Irodebare kwa Makiri. Ariko umunsi umwe Imana yibuka Dawudi, yibuka ineza ya Yonatani, yibuka ineza. Bavandimwe, hari igihe ineza isigara yubaka abawe utakihari. Hari igihe ineza isubira kubaka abawe utakihari. Ndakwifurije gukora ineza, kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagira. Ngo ivyo nivyo bimazi bihimbara Imana. Dusome mu gitabo cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, igice c'9 dutangire ku murongo wa mbere. Bukeye Dawidi arabaza ati, Dawidi ahera amaze kwima, amaze kuba umwami, arabaza ati mbega haragasigarira ko mu nzu ya Sawuli ko kakiriho kugira ngo ndakagirire neza ku bwa Yonatani. Sawuli yari afite abana benshi, Sawuli yari afite abahungu benshi yari yaravyaye, ariko aratomora neza. Haragasigarire ko kwa Sawuli ko bakagisigaye ndamugirire neza ku bwa Yonatani. Haleluya. Hari uwo ukihari, ndasubire mwubake ku bw'ineza. Ineza iziyubaka abawe wowe utakihari. Hari umunsi ineza wakoze izobubaka. Lord, ndakwifurije gukora ineza mu buzima bwawe. Maze hari umunyarugo wa Sawuli yitwa Ziba, nuko baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati ni wowe Ziba? Nawe ati egome ni jewe Ziba umusavye wawe. Umwami aramubaza ati mbega mu nzu ya Sawuli nta wowe ukiriho ngo ndamugirire neza ku bw'Imana? Bavandimwe, hagati aho nimba hari umuntu wahize Dawudi kumwica kenshi yari Sawuli. Yaragerageje uburyo bwose, na Dawudi yararonse opportunity yo kwica Sawuli, mugabo ntiyamwishe. Aravuga ngo sino kwica uwasizwe amavuta n'Imana. Ariko Dawudi izo zose aravyirengagiza. Aravuga ngo umwami aramubaza ati mbega mu nzu ya Sawuli nta wowe ukiriho ngo ndamugirire neza ku bw'Imana? Bavandimwe, hari umunsi umwe ineza yawe izogenda ishakisha uva mu muryango wawe, uva mu maraso yawe. Hari umunsi umwe iyo neza izobikora. Hari umuntu kenshi nkunze kubona bariko barandika bakavuga ngo hari umuntu wagiriwe neza muri 90 na kangahe 2000 na kangahe, hari umuntu wagiriwe neza. Ndifuza kumenya ko uyu muntu yoba kihari. Bavandimwe, ndakwifurije gukora ineza. Hari umunsi umwe ineza yawe izoshakisha nk'uko Dawudi yashakisha. Ziba yishura umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani amugaye ibirenge. Umva, ujya mwana nyine wa Yonatani, ujya Yonatani wagiriye neza Dawudi, urya mwana bari wo aboneka. Hariho umwana wa Yonatani ariko amugaye ibirenge. Uyu mugore, uyu muntu Ziba, uyu muziba bavuga hano, iyo bavuga mu migenzo y'Abayuda, iyo umuntu yamugaraga ntibazaga Ibwami. Iwe yarazi yuko ubwo bumuga buzomugumiza Irodebare, ariko ivyo vyose byarafuswe ku bw'ineza. Umwami aramubaza ati abahehe?
ziba yishura umwami ati aba kwa Makiri mwene Amiyeli Irodebari. Irodebari yo niyatuye. Maze umwami Dawidi aratuma baramuzana bamukuye kwa Makiri mwene Amiyeli Irodebari. Bavandimwe, nkunda kubwira ijambo rivuga ngo ineza yawe hari abizosigara yubaka utakihari. Ineza ukora uno munsi, haleluya, hari umunsi umwe abawe bazohamagazwa, hari umunsi umutazi. Oh, haleluya. Girira neza uwo muntu, kandi ntumugirire neza yuko uravuga ngo hari ico zo kwitura. Oya, hari ico yo batanafite, ariko hari umunsi umwe iyo neza yawe abawe bazoyitura cyangwa wowe ukihari. Haleluya, haleluya. Oh, Imana yacu yabwa icubahiro. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli arenguka imbere ya Dawidi, akubita ingoro hasi aramwunamira. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati sabwe. Dawidi aramubarira ati pore ndatutinya. Mefibosheti yajanye ubwoba bwinshi. Reka kugira ubwoba, ntutinye. Haleluya. Kuko ndazobora kukugirira neza kubwaso Yonatani. Kuko ntazobora kukugirira neza kubwaso Yonatani. Ntazobora kukugirira neza. Oh, haleluya. Glory. Mana yanje, ndakusengeye mukundi uri kurankurikirana. Wewe wawe unumva ino video uri kuri televiziyo, uri kuri YouTube, umva, ndakwifurije gukora ineza. Ndakwifurije gukora neza. Ndakwifurije gukora ineza. Hari umunsi iyo neza uzoyimbura. Umva, Dawidi aramubarira ati mbore ntatutinya. Yazanye ubwoba bwinshi. Kuko ntazobora kukugirira neza kubwaso Yonatani. Kandi nzogusubiza amatongo ya so na sogokuru Sawuli, kandi uzohururira ku meza yanje na ntariyo. Umva, ukuye kugusubiza amatongo ya sogokuru Sawuli no kugwa amatongo ya so, aba uyuziba rero atwaye amatongo yabo yose, ukuye kuguha ivyo byose, ikindi kirushirize uzohururira ku meza yanje. Glory to Jesus. Uzohora urira ku meza yanje. Ukuye ivyo uzohurira ku meza yanje. Arasubira aramwunamira ati mbega jewe umusavyi wawe ninda nindesho Mefibosheti, nariki kundoresha nijisho kandi ndimbwa ipfuye. Umva, arisuzugura, narimeze nk'imbwa ipfuye. Kubera ko ushobora kundeba gutyo, kubera ko ushaka kundebesha iryo jisho ryiza gutyo, kubera iki jewe narimeze gutyo, nari ntubiro narimeze nk'imbwa ipfuye. Kubera iki? Ineza imukura Irodebari. Ineza yawe ukora uno munsi hari aho izokura urubyaro rwawe. Icyo nicyo kintu kitabora abavandimwe. Ineza ntabwo izibora. Haleluya. Haleluya Yesu Kristo. Umurongo w'icenda. Umwami araheza arahamagaza Ziba, yaramunyarugo wa Sawuli, ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyari byabo mu nzu yiwe bose mbigabiye mwene shobuja. Ibyabo byose ndabimugabiye, nawe tuzohora urimira mwene abahugu bawe n'abantu bawe, mumushikirize imyimbu, kugira ngo mwene shobuja azahore abona ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja ubwiwe azohora arira ku meza yanje na ntariyo. Muzorima mumuzane, ariko kandi Mefibosheti ntazigera ava iwe, azohora arira ku meza yanje. Kandi Ziba yari afise abahungu 15 n'abantu atunze 20. Maze Ziba yishura umwami ati ivyo umbariye byose njewe umusavyi wawe niko nzobigenza mwami wanje nyaningoma. Nuko Mefibosheti yamarira ku meza y'umwami nk'uwo mu bana b'ubwami. Haleluya. Yamarira ku meza y'umwami nk'uwo mu bana b'ibwami. Haleluya. Ineza yakuye Mefibosheti Irodebari imujana ku meza y'ibwami. Haleluya. Ineza ya Yonatani yakuye umwana wiwe kimuga Irodebari imushikana ku meza y'ibwami. Ukuye kumuha amatongo yabo, bamuhaye niki? Bamuhaye byose, bamuha no kurira ku meza y'ibwami. Ineza ntizibora abavandimwe. Haleluya. Kandi Mefibosheti yari afise akana kagahungu kitwa Mika. Nuko abo mu rugo rwa Ziba bose baba abantu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aba i Yerusalemu, kuko yamarira ku meza y'umwami, kandi yaramugaye ibirenge byombi. Naho yaramugaye, naho bitari byemewe ko ikimuga kigera ibwami, iwe yarira ku meza y'ubwami. Kubera iki? Kubera ineza ya se Yonatani. Ndakwifurije gukora ineza. Ineza izisigara yubaka abawe utakihari.
ineza izisigara yubaka. Ineza ya Yonatani yakuye Mefibosheti Lodebari iramwinjiza ibwami. Hari umurongo nasomye kare wavuze ngo ineza, kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire. Kugira neza no kugira ubuntu hari umunsi umwe bizokura biwawe ahantu hasa na Lodebari cyangwa ahandi hantu mu bibazo kanaka, ineza yawe ikazamuka ikavuga ngo uriya muntu uriya reka ndemutse neza yiwe. Oh, haleluya. Ndangirize muri uyu murongo Salomo yanditse. Salomo yaranditse ijambo ryiza. Aravuga ngo Migani 11:24, umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka. Umwe aratanga isabagire akarushiriza kunguka. Haleluya. Ineza yawe y'uno munsi, gutanga kwawe kwa none, gufasha kwawe kwa none, hariho konte yo kuziganya uri kurakora. Hari umunsi umwe. Haleluya. Uwundi yikumira ko ivyo yarakwiriye gutanga bikamukwegera ubukene. Umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka. Uwundi yikumira ko ivyo yarakwiriye gutanga bikamukwegera ubukene. Umva umurongo wa 45, umutima urekura uzototahara kandi uvomera abandi nawe azovomerwa. Hari umunsi umwe abo wavomeye, hari umunsi umwe Imana izovomera abiwawe. Wige gukora ineza. Dawudi ashaje agiye gucikana, yaraze umuhungu we Salomo, aramubwira ngo Salomo we, mubo nkuraze kuzogirira neza, uzibuka abana b'umugabo witwa Barozirayi. Yigeze kungirira neza Imana yimu, mukuru wawe yanyirukanye. Oh haleluya. Uzobibuke abana ba Barozirayi, uzabibuke kuko nawe yangiriye neza. Hari umunsi umwe ineza yawe izogaruka, izoza ikakura biwawe ahantu kanaka. Ndakwifurije gukora ineza. Ineza izisigara yubaka abo wasize kuri nosi y'abazima. Kada gusengere. Data mu izina rya Yesu. Yavuze ijambo ryiza umwanditsi wa Heburayo. Yavuze ngo kugira neza no kugira ubuntu titukabyibagiwe. Ndasengeye umwene data kurankurikirana. Umuhe kugira neza no kugira ubuntu. Yavuze Salomo ngo uvomera abandi nawe azovomerwa. Uvomera namusengeye ngo abo yavomeye ushikara kumuvomera mwami. Ineza yakuye Mefibosheti Lodebari, wibuke ineza y'uyu muntu. Haleluya. Hari ikintu yifuza mu buzima, wibuke ineza yiwe. Urakoze cyane. Turagukunda Yesu. Turagukunda uvyumve. Haleluya. Imitima yacu iragukunda. Uduhe gukora ineza. Uduhe gushishikara gukora ineza. Hari umunsi umwe tuzoyimbura mu bwami. Nungaha mwisi, nungaha tukiri ngaha. Hari umunsi twebwe cyangwa abana bacu bazimbura ineza turiko turakora. Uyu muntu uri kurankurikirana, umuheze gukora ineza, umuheze kubiba ineza. Urakoze. Icubahiro n'amashimwe bibi vyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire. Mana, 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 mana.